Ndabaye kaze mu gihano c'amasengesho muri kumwe na mwene so Habimana Jibril. Uno munsi twati mu biganiro kimwe kidasanzwe tuba dukora imisi kwa gatanu. Uno munsi twaba turi kumwe Pasteur Jules, eka nawe nyene abidondora baramutse. Murakoze, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Nanje nezerewe no kuba muri uyu mwanya udasanzwe wo muri kino kiganiro c'amasengesho. Nkuko mwavyumvise nitwa Jules Hakizimana, nkabasanzwe ndi umwungere w'ishengero ryitwa MCR, Ministère Compagnie de pour la Réconciliation, risanzwe rikorera ku Musaga. Murakoze. Nkuko dukunda kubikora, uno munsi Imana ikashitse umutima wacu ijambo rivuga ngo kubera iki dukwiye kwisonzesha. Mugabo mbere yuko dufata umwanya wo kwiga kuri rino jambo no gusenga, dufata umwanya wo gusenga twiyegereza Imana imbere yuko tumva rino jambo. Data mbiza turaje imbere yawe mwami, twakorese mwami imitima y'abantu bose bakora dukurikirana mwami. Reka data mwiza rino jambo mwami, ribi jambo mwami ribakiza data, ribi jambo mwami ribabohora, ribi jambo mwami ribagarukana iwawe data. Turasengeye umuntu wese akara dukurikirana mwami, umuhe umutima wo kumva ijambo ryawe, umuhe umutima wo gukunda ijambo ryawe, umuhe umutima wo gukunda gusenga mwami. Tubisene tuvyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Nkuko twako turabivuga rero, teme no mucanke ijambo ryo no munsi rivuga ngo kubera iki dukwiye kwisonzesha. Nk'aba Kristo mbega turakwiye kwisonzesha? Nivyo bibazo no muza kwishura. Mugabo none kwisonzesha ni iki? Kwisonzesha novuga yuko ari umwanya wo kwiyegereza Imana, ari umwanya wo kwiyanga, ari umwanya wo kwica kameremere kacu, ari umwanya wo kuza imbere y'Imana kugira ngo ushobore kuba imbere y'Imana. Ushobora kuvuga ko kwisonzesha tudashizemo no gusenga. Nta muntu ashobora kwisonzesha atasenze, kuko iyo wisonzesheje hama ntusenge ubusa n'umuntu yicishije inzara. None kwisonzesha ni iki? Nkora ko ndabivuga, kwisonzesha nivyo haraba bafata ingingo kuvuga turisonzesheje, tuhevye kujya kuva mu gitondo gushika saa sita. Abandi bakavuga twisonzesha umunsi wose, abandi bakavuga twisonzesha imisi runaka 3 4, n'abandi babanda yabisonzesha imisi myinshi. Mugabo uno munsi ashaka kuvugana rero ni kubera iki tukwiye kwisonzesha. Ugiye gusoma mu ijambo ry'Imana muri Matayo igice ca 2 umurongo wa 20, Yesu Kristo Bibiliya kiratubwira haruguru umurongo wa 19 ngo abigishwa ba Yohana baje kuri Yesu Kristo baramubaza ngo kubera iki abigishwa ba Yohana bisonzesha hama mwe ni mwisonzesha. Yesu arababwira ngo ni gute bo kwisonzesha. Urusomye rero kuri umurongo wa 20 aravuga ngo hari iminsi izoza umukwe akurwe muri bo, bazoca bisonzesha uwo munsi. Ariko arababwira yuko uko turi kumwe ntibikwiye ko bisonzesha. Mugabo hari igihe giye kuza, igihe nzoba kugwamo, nzobavamo, igihe nzogenda nsubira kwa data. Ico gihe bizoba ngombwa ko bisonzesha, ico gihe bizoba ngombwa ko basubira gusenga. Rero umwami wacu Yesu Kristo yaremera yuko abantu bakwiye kwisonzesha. Umwami Yesu Kristo yara kwisonzesha kuri we bwari ubuzima. Ugiye gusoma muri Matayo igice ca 6 umurongo wa 16 aravuga ngo kandi iyo mwisonzesha. Mu yandi majambo kuri Kristo Yesu kwisonzesha bwari ubuzima. Aravuga iyo mwisonzesha ntimwijirigwe nkuko zandyarya zigira, kuko biyoberanya mu maso ngo babonwe n'abantu ko bisonzesheje. Ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera. Yesu ngaho umurongo wa 16 aravuga ngo kandi iyo wisonzesheje. Kuri we kwisonzesheje ni bisanzwe. Yariko arigisha abigishwa arababwira ko iyo umuntu yisonzesheje akwiye kwigirirwa mu maso, akwiye kwereka umunezero, kugaragarizwa umunezero mu buzima bwiwe. Kuri we rero bwa buzima busanzwe, kuri we rero byari ibintu bisanzwe. Kubera iki dukwiye kwisonzesha? Cyangwa kubera iki twisonzesha? Umukristo hari igihe kenshi umuntu kubera iki umuntu yisonzesha. Kwisonzesha rero umuntu ashobora kwisonzesha bivanye n'imvo nyinshi. Hari bisonzesha kugira ngo bice kameremere kabo, ugasanga hari ingeso z'abananiye guheba. Mugabo kukwemera guca bugufu, kwemera kubana n'Imana, kwemera gusenga, kwemera kwiyima imfungurwa. Hari abantu usanga kubera ko ugasanga hari ibintu par exemple nk'uko kuntu hari amarezo sociaux, ugasanga amarezo sociaux yaratwaye umuntu ntagisenga ntagisoma Bibiliya. Rero iyo umuntu afashe umwanya wo kwisonzesha
ashira umutima we hasi, ashira umubiri we hasi, araba disponible, bigatuma atagisubira gusamara. Kandi ukwisondesha birashobora no gufasha umuntu gufata ingingo. Reka imbere ko mbandanya mvuga n'ibindi bintu tubaze pastor nawe, mbega pastor kuri wewe kwisondesha niki? Kuri wewe kwisondesha umuntu bikora gute? Kuri ko umuntu akwiye kwisondesha? Murakoze, uretse yuko byinshi wamaze kubivuga, kuri jewe kwisonzesha icambere ni igikorwa gikomeye, ni igikorwa umukristo wese akwiye gukora, kuko tuyibona umwami Yesu abikora. Bwari ubuzima bwiwe, n'abandi bigishwa biwe yarabibatoje barabikora. Rero kwisonzesha n'umwanya uri sacré, n'umwanya umuntu afata agaheba ivyarya, agaheba ivyanwa, agaheba n'ibindi bitandukanye vyo musamaza, kugira ashobore kwikonsantra ku Mana, ashobore gufata umwanya ukwiye wo kuganira na papa. Yahevye ivyo vyose tuvuze, yahevye vya bindi vyose musamaza, yahevye n'izo mfungurwa kubw'Imana, kugira ngo ashobore vy'ukuri kuvoma inkomezi zidasanzwe ku Mana. Kandi ikindi nokongera ko gusenga twisonzesha ni kimwe cerekana yuko twebwe nk'abantu tutikwije, tutihagije, hari ico tugikeneye ku Mana. Turacakeneye inkomezi ziva ku Mana, turakeneye ubushobozi buva ku Mana, nk'abariko barakorera Imana turakeneye amavuta ava ku Mana, turakeneye ishurirwa riva ku Mana. So ivyo vyose rero iyo dusenga twisonzesha, vy'ukuri Imana irabikora ku buzima bwacu. Hari ikindi gikomeye wavuze, birica kameremere. Bibiliya iravuga mu gitabo c'Abikorinto ba mbere igice c'icenda umurongo wa 27, n'amajambo umukozi w'Imana Paul yariko aravuga, avuga ngo ndwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja, kugira ngo sinze mboneke ntemewe maze kwigisha abandi. Aba ari umwanya udasanzwe vy'ukuri wo kwica kameremere, wo kwica umuntu wacu wa kera, wa muntu asamanyama, wa muntu atukana, wa muntu abesha, wa muntu asambana, wa muntu yiba, wa muntu adaharira, wa muntu yifuza ibibi. Aba ari akaryo keza ko kumwica, ko kumuhamba, ko kumumara inkomezi. Ariko iyo utisonzesha, iyo udasenga, ari inkomezi utaronka, hari n'ivyo utagira ko ubushobozi. Mwibuke rero ahantu abigishwa Yesu yabwiye ati be nijya mwemu nta kindi gituma ivamwo uretse gusenga no kwisonzesha. Hari izivamwo kubera wasenze, ariko rero n'izindi mwemu zisabwa kugira ko kigoro kandi ko kwisonzesha kugira uronke izindi nkomezi zishobora gutuma vy'ukuri hari ibintu bidaresista imbere yaho. Rero twavuga ko kwisonzesha ari igikorwa gikomeye c'ingenzi, igikorwa nyamukuru ku mukristo. Benshi hari igihe bafata umwanya wo kwisonzesha kubera bumvise ko ari vyiza ku magara yabo. Ni vyiza, biratuma umuntu aguma ameze neza, uragira amaraso mashasha, hari ibintu binure bige, donc uramera neza, sivyo? Abandi bakumva umengo bo kwisonzesha kubera kugira batakaza ibiro. Abandi bo kwisonzesha, mbega niki gituma twisonzesha? Niyahe motivation ituma wisonzesha? Hari ikintu wavuze, uravuga ko atabara umwanya vy'ukuri wo kuheba gusa ivyo kurya n'ibindi, ariko dukwiye kwisonzesha kubw'impamvu. Urumva? Kandi vy'ukuri tuba turagaragaza urukundo dukunda Imana no guca bugufi munsi y'ubushobozi bwayo, kugira ngo tuvome inkomezi, tuvome ubwiza bwayo. Imana ishimwe. So rero gusenga ni vyiza, kandi muri uwo mwanya wo gusenga dukwiye kuwusamariramwo. Ntaba ari umwanya wo kuryama, ntaba ari umwanya gusa wo kugira ngo abantu tubereke yuko ndi muri jeune ya 40 jours, abakonogera bakwemere, babone yuko maso wahomvaguritse, wakabiranye, ubereke kuri umuntu wowe udasanzwe mu buryo bw'impwemu. Oya, Bibiliya hari ijambo wasomye muri Matayo, Yesu yaravuze yuko dukwiye kwisiga utuvuta. Nta muntu akwiye kumenya n'ibihurimwo. Iyo wisonzesheje rekwiye kubibanga ry'iwawe n'Imana. Urumva?
rero iyo umaze kubigira abantu bakubone, kugira abantu babone ko uri umuntu uri spirituel cyane, impera yawe buryo uba wayironse, abantu bakwemeye vyahereye ngaho. Gusenga rero nta n'umuntu wari ukwiye kurinda kubwira, nta matangazo wari ukwiye kurinda kugira, nta vyapa wari ukwiye kurinda gushiraho ngo je ndi muri jeune ya 20 ya 7 jours ya 40 jours. Ivyo ni vya farisayo bakora. Ariko gusenga twisonzesha nibanga ry'iwacu n'Imana. Mbega muri uwo mwanya wo gusenga twisonzesha dukwiye gukora iki? By'ukuri dukwiye kuwinjiramwo. Ubwa mbere senga Imana, sengera uwo mwanya ugiye kwinjiramo. Muri uwo mwanya bwira umwanya wo kwatura ivyaha vyawe, ihane ku Mana, saba Yesu, saba Imana irungike mu mpemu wayo kugira ngo arongore ubuzima bwawe muri uwo mwanya wo gusenga. Kandi uwo mwanya uretse yuko uba uri kurasenga, ukwiye gusuzuma kwanza kuri kurasenga muri uwo mwanya. Senga, sivyo? Ikindi naco gira iga ku ijambo ry'Imana. Fata umwanya usome ijambo ry'Imana, ugaburira impwemu yawe, ukomeze impwemu yawe, ibisigaye Imana ibana nawe muri ivyo bihe. Ni byinshi yo twovuga muri buno buzima bwo kwisonzesha, dufise uburorero bwinshi bw'abantu batandukanye bagiye baba muri uyu mwanya wo kwisonzesha. Uretse yuko umwami Yesu bwiwe buno buzima bwo gusenga vyari byo vyiwe, turabona benshi abagabo bakomeye tubona bagiye bakora ibintu bidasanzwe, barafatiye umwanya wo kwisonzesha, bararengera gusenga, ariko bagafata umwanya wa sacrifice, umwanya wo kureka ivyo barya, ivyo banwa, uyu mwanya wo kuva mu kigwi, uyu mwanya wo kuva mu bantu, bakaduga umusozi bagiye gusenga. Ndibuka Yesu adugana abigishwa biwe igisozi kirekire. Iyi ni imvugo inyereka ko bano bantu bari bagiye mu masengesho y'ibwina, amasengesho afise ikiguzi. Rero benshi bakomeye tubona bagiye babahizi imyanya yo gusenga no kwisonzesha barayibamwo. Turabona Eliya, Bibiliya iratwereka yuko yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 ari ku musozi asenga, bituma mu maso hiwe abantu badashobora kumuhangara. Kubera iki? Yaraba imbere y'Imana, yaratebera imbere y'Imana. Raba Daniyeli, raba na Dawidi, imyanya bayibamwo. Abakozi b'Imana, abigishwa ba Yesu, imyanya bayibamwo. Natwe bene data nagoma ndababwire, muri iki gihe uretse yuko dufise n'ibintu byinshi bidusamaza, bidukwega, biturondera, nk'abakristo dukwiye kwitoza uyu mwanya wo gusenga no kwisonzesha. Atari aho tuzoba abakristo b'abanyamubiri, tuzaba abakristo bafise ahantu bagarukira, batinjira ibwina mu mabanga y'Imana, bahishurirwa mu mabanga y'Imana, batahura ivy'ubwenge bw'Imana. Tuzoguma turi limite. Ariko umuntu niyafata umwanya azinjira ibwina. Raba umuntu ari ku kiyaga, ari hajya ku musenyi, umenya ivyahagufi. Ari uko utera intambuko winjira ibwina, ni kumenya ivy'ibwina mu kiyaga. Rero iyo usenga nivyo urasenga, hari ivyo wumva, hari utuvizyo tuza. Ariko iyo ufata uyu mwanya wo kwisonzesha, hari amabanga y'Imana, hari ibintu utahura muri mw'isi imwe, hari dimension yindi ugeramwo vy'ukuri tuma bakumva bavuga ati ujya muntu arimwo ubwenge bw'Imana, ujya muntu arimwo ubuntu bw'Imana, ujya muntu ari n'amavuta y'Imana, ujya muntu ari Pastor umva nkuko nako ndabivuga, hari abantu kenshi iyo bagiye gufasha umwanya wo gusenga cyangwa kwisonzesha, cyane cyane kwisonzesha nk'ivyo two turavuga, harabazi imbere y'Imana. Ikintu mesho bakugikuta bagiye kumenya yuko iyo uje imbere y'Imana wategeza kuba hari ikintu kikuzanye, nkuko nako ndabivuga. Hama none iyo umuntu yisonzesha kwisonzesha ryari, nivyo nshaka ko tuvugana muri no mwanya. Hari igihe Bibiliya tubwira abantu muri Bibiliya bisonzesha papo, ugasanga hariho ibibazo bibajeko, bariko barabibona akavuga ibi bibazo ntishobora kubivamo. Akarorero n'umuntu yitwa Esther. Bibiliya tubwira umuntu yitwa Esther, hari umuntu yitwa Amani yagombye gutikiza abanyisirayeli bose. Hama agombye kubatikiza, Esther arabimenya. Hama bimenye Bibiliya tubwira yuko ngo acashiraho itegeko ku banyisirayeli yuko bakwiye kwisonzesha iminsi 3 kugira ngo babone ukuboko kw'Imana. Rero hari igihe rero umuntu usanga afise ibibazo, mwo ugasanga ivyo bibazo
igishobora gutuma ivyo bibazo bigenda nuko yegera Imana gose. Nimba Estera vyarakunze ko yegera Imana mu gusenga no mu kwisonzesha, hama umwami akashobora kumwumva, hama umwami agashobora kumva ivyo ashobora kumubwira, ni gute no muzi tuzobikora twebwe. Nagomba mbwira umuntu aradukurikirana muri no mwanya, urakwiye gusenga, urakwiye no kwisonzesha, kora kwisonzesha kugushira mu kibanza caho Imana ishobora kumva ijwi ryiwawe ivyo urasenga. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Zaburi 35 gura ku murongo wa 13 biravuga ngo ariko jeho uko barwara imyambaro yanje yaba amagunira, nababarisha ubugingo bwanje kwisonzesha, ngasenga nubitse umutwe kugikiriza. Uyu yari Dawidi ariko aravuga ukuntu abansi bamukikuje, mugabo wewe ubuzima bwiwe bwari ubuzima bwo gusenga. Ntiyasenga gusa, biritubwira yuko yisonzesha, yarashira umutima mu mubiri we akawushira hasi, akawucinyiza kugira ngo kumbure Imana ishobore kumva amasengesho yiwe. Rero nagomba duhimiriza abantu ko baradukurikirana yuko ukwisonzesha ni uguca bugufi. Ukwisonzesha bishira hasi umubiri wawe, ukwisonzesha birituma Imana yumva amasengesho yiwawe. Rero nkuko nako ndabivuga, urashobora gusanga ushaka gufata ingingo. Abantu benshi bafata ingingo batabajeje Imana, abantu benshi bafata ingingo batasenze. Ugiye gusoma ijambo ry'Imana mu Vyakozwe mu gice ca 13 umurongo wa mbere umurongo wa gatatu umurongo wa mbere gushaka umurongo wa gatatu birivuga ngo kandi muri Antiokia mu ishengero ryaho hari abavugishwa n'Imana n'abigisha. Umwe ni Barnaba, umurongo dusimbire ku murongo wa gatatu. Umurongo wa kabiri bariko barasenga, mpemu yera aravuga ati nimundobanure Barnaba na Sauli bankorere igikorwa nabahamagariye. Nuko bisonzesheje basenze barambika ko ibiganza barabarungika. Iki gihe bagiye barungike Barnaba na Sauli n'ivyo Imana yari yavuze, mugabo kugira ngo bashobore kuba sure n'ivyo Imana yavuze, bashobore kugira ubushizi bw'amangiri ivyo Imana yavuze, kugira ngo abantu bashobore kubarungikana inkomezi z'Imana, bafata ingingo yo gusenga. Ushobora kuba uno munsi ukora dukurikirana uno munsi ukaba hari ingingo ushaka gufata. Ushobora par exemple ugashangura umusore ushaka kurondera umuntu muzokubakana, ushaka inkumi ushaka kurondera umuzokubakana, utegezwa gufata umwanya wo gusenga ukabaza Imana, mbega uyu muntu niwe, mbega iki gihe nico. Sinzi ico bivuze ko pastor wewe hari ico wari wagomvye kubaza mu mwanya uheze, ati mbega ni ryari umuntu yosenga. Benshi vy'ukuri barafise umuco wo gusenga ari uko hadutse ikibazo, ari uko bageze mu ngorane, ari uko batawe, ari uko ibibazo nyene basugereje. Ariko numva no kongeraho kino kintu yuko umuntu akwiye gusenga ibihe byose. Icambere birivuga ngo musenga ubudahumeka. Rero gusenga ubudahumeka birumvikana, biragaragara ko ni igihe cyose. Ugusenga bukwiye guhinduka ubuzima bwacu. N'igihe atayibazo bihari dukwiye gusenga, dukwiye kwisonzesha. Mbega kubera iki tutokwisonzesha? Tugomba gushimira Imana ivyo Imana iriko irakora mu buzima bwacu, kubuga ifise imwemu y'abazima, kuba Imana ikikurindiye mu buntu bwayo. Kubera iki tutokwisonzesha dukora gutyo? Bibiliya iratwereka umugabo yitwa Daniyeli. Muri Daniyeli nyene igice ca 6 turabona hano yari mu gihe c'ikibazo, n'ivyo yariko araregwa n'abo bakorana, bigaragara nk'aho umengo yarenze icagezwe c'umwami n'ibindi. Ariko birivuga yuko ngo amadirisha ya Daniyeli yama yuguru yarabi Yerusalemu, asenga gatatu ku munsi nk'uko vyahora. Mu yandi majambo ntiyasenze ako gatatu ku munsi kubera ibibazo bije, ariko wari wo muco wiwe, bwari bwo buzima bwiwe. Ntaco vyahinduye ngo nuko hari ikibazo, ariko biragaragara ko yari afise uwo muco wo gusenga Imana, wo kuba hafi y'Imana, wo kwegera Imana. Rero numva no kosora kino kintu ku bantu bariko baradukurikirana, yuko tudakwiye gusenga mu gihe c'ingorane, mu gihe c'ibibazo, ariko no mu gihe c'umugisha, no mu gihe Imana yaguhezege, no mu gihe urashobora kuba ari isonzesheje kugira Imana ikureho umusozi ukuremereye, ivyo bibazo bikuremereye. Kubera iki utogaruka gufata iminsi nk'iyo wafashe usengera ikibazo kugira ushimira Imana?
ivyo rero bikwiye guhinduka mu buzima bwacu nk'abakristo, kuko dusanga ari umuco mubi, ari ingeso mbi dufise yo kuza kubera imyampi iturembeje. Rero gusenga twisonzesha bihinduka ubuzima kuwizera wese, ku mukristo wese, iba impamvu yo kwegera Imana no guca bugufi imbere y'Imana, utahura ko utikwije, ukeneye Imana mu buzima bwawe. Imana ibahezagire. Amen, amen. Nkuko ariko murabivuga nyene, nivyo umuntu birakwiye ko umuntu asenga ubudasiba, apana kurindira yuko haba ibibazo. Rero nivyo no kwisonzesha, umuntu akwiye kwisonzesha ku munsi canke kenshi gashoboka, kugira ngo ntabikora kugira ngo Imana imugirire neza, kugira ngo Imana imuha amafaranga, kugira ngo Imana imucire inzira, abikore nk'umuntu ashaka gushima, nko asugumwe n'urukundo rw'Imana. Ugiye gusoma muri Zaburi 63 umurongo wa mbere avuga ngo Mana ni wewe, umurongo wa mbere ngo Mana ni wewe Mana yanje, nzozinduka nkurondere, umutima wanje ukugirira inyota, umubiri wanje ukwifuriza mu gihugu cumye kiruhijwe kitagira amazi. Umwanditsi wa Zaburi ariko aravuga ukuntu umutima wiwe wifuza Imana. Rero no kwisonzesha, umuntu yakwiye kwisonzesha, apana kubera ko hari ibibazo, ariko kubera ko ashaka kubana n'Imana, kubera ko ashaka gukura mu kwimenya urukundo rw'Imana. Rero ndahimiriza umuntu wese akadukana no munsi yuko ukwiye kugira gusenga no kwisonzesha ubuzima bwawe, kuko gusenga no kwisonzesha si kuneza y'Imana, ariko ni kuneza y'iwawe, inyungu zizi wawe. Rero urikabuha ubuzima bwawe, bibe nk'uko umuntu yifuza kunywa amazi, bibe ibintu vyoroshe. Ntubikore kugira ngo ushimishe abantu, ntubikore kugira ngo ugabanye ibiro nkuko yariko arabivuga, ntubikore kugira ngo bakubone, kugira ngo ube umuntu asaba gusenga Imana muri ibintu, ariko ubikore nk'uko umengo ubikore kubera ukunda Imana, kubera wifuza kuba impande y'Imana. Twabivuze yuko iyo umuntu yisonzesheje biramanura kameremere kwawe. Ubikore kubera ko ushaka kubaho mu buzima bwejejwe, kubera ko ushaka kuba mu buzima bunezereza Imana. Hariho abantu benshi bagiye baba muri buno buzima, wavuze Esteri, mu gihe hariho nyabwoko ryagomba kuba ryateguwe ku Bayuda. Turanabona kandi no mu gihe ca Nehemiya, nawe nyene amaze kugira umutwaro wo kubaka Yerusalemu, yagize bino bihe vyiza byo gusenga yisonzesheje, yihana ivyaha vyabo nabi wabo, kugira ngo Imana vy'ukuri imushoboze muri ico gikorwa. Turabona abatandukanye no mu isezerano ry'ubu, turabona umudamu yarakuze umupfakazi yitwa Ana, yari umunyokuru, mengo yarafise imyaka 87, ariko uyu mumama, uyu munyokuru, turabona ko ubuzima bwiwe bwose bwari ubwo mu nzu y'Imana, asenga yisonzesheje, atari uko ariko asengera ibibazo vy'ukuri umutima we wari witeze umukiza, yararindiriye umukiza. N'abandi benshi twobivuga. Rero twese vy'ukuri Imana idufashe, idushoboze gusenga twisonzesheje. Biragoye ko n'igikorwa umubiri udakunda, niyo umuntu yabiplanifiye ejo nzobikora, iyo bugiye guca urumva nyine inzara, urumva ikintu gihotora mu nda, ukavuga ati okay, reka nzosenga mu ndwiza. Urumva iyo umuntu yabiteguye, umwasi ntabura kuzana ibindi vyotuma utaba muri uwo mwanya. Ariko n'umwanya dukwiye kugwanira, dukwiye gusaba Imana idushoboze kugira ngo tubemwo, tuwuharanire, kuko uyu mwanya uzovyara vyinshi mu buzima bwawe, uzotabara, uzokiza. Hezekiya yatewe, nawe nyene ntiyatabaje abandi bami, ahubwo yagiye imbere y'Imana arasenga. Imana icifata mu minwe ikibazo c'Abayuda n'ab'i Yerusalemu, irahabwira ati yaco mutinya, ce muranduka umutima, kuko intambara atari yanyu, intambara ni ya jewe Uhoraho. Rero iyo dusenga, iyo tuzi imbere y'Imana tukisonzesha, ivyacu bibi vy'Imana, Imana iba mu ruhande rwacu kandi bikagenda neza. Imana ibahezagire. Amen, amen, amen. Nkuko nako ndabivuga, rero nagomba dufate umwanya wo gusenga. Nagomba dusabe pasteur adufashe umwanya wo gusenga. Ashobora kuba ari umuntu akadukana muno munsi, ukaba umaze igihe kinini wifuza kwisonzesha, wifuza gusenga, mwuka mufise ibintu abiriya bikubuza. Nagomba dufashe umwanya wo gusenga, umuntu tuza gusengera ibindi bibazo, abagwaye tuza gusengera abafite ibindi bibazo bitandukanye. Numva nosengera inyota yo kwisonzesha ko yogaruka mu buzima bwawe.
Bibiliya iravuga muri Zaburi ya 42 umurongo wa 1 n'uwa 2 havuga ngo nk'uko impongo ihuzagirika yifuza imigezi niko umutima wanje uhuzagizwa wifuza Imana. Umurongo wa 2 havuga ngo umutima wanje ugirira inyota Imana. N'andi majambo akurikira ndagomba dusenge kugira ngo umutima wawe wongere kugirira inyota Imana, abe navyo bigusuguma vy'ukuri kumva ko hari ico woheba kubw'Imana, kumva yuko ubuzima bwawe wobaho wisunze Imana, ukumva ko vy'ukuri wewe uri uw'Imana kandi ukwiye kuba munsi y'ubushobozi bwawe. Rero reka dusengere inyota yo gusenga no kwisonzesha igaruke mu buzima bwawe uri kuradukurikira. Ntiwumve ko ari ivyo wundi, ni ivy'iwawe Imana yahaye kano karyo ko gukurikirana kino iganiro. Benshi ari gihe bavuga ati bumviriza ijambo ry'Imana afise igipawa, iyo nakaza kubanga iyo nakayumviriza kino iganiro akumumengo vyari vyanaka, ariko ijambo ry'Imana dukwiye kuryumviriza dufise isuku wikwegerako. Ijambo rero nigi wawe mwene data usaba inyota Imana yegufashe kandi gushoboze. Twese rero dusengane imbere yuko hosengerwa ibindi bibazo, yadusengere inyota yo gusenga no kwisonzesha. Mana yacu, Mana ugira neza, Mana ukomeye, Mana yo kwizigirwa, umunyenkomezi, umunyembaraga, umunyacubahiro, ndagushimiye neza yawe, ndagushimiye urukundo rwawe. Mwami Yesu, ndisengeye ubwanje, sengeye n'uri karadukurikirana muri kano kanya kugira ngo uduhe inyota yo gusenga no kwisonzesha Mwami mu buzima bwacu. Kenshi turananirwa, kenshi umubiri hari igihe ugomba kuganza, kudomina, kenshi hari igihe ivyifuzo vy'umubiri bigomba kuba hejuru y'imwemu, ariko turagusaba Mwami kugira ngo inyota yongere ugaruka muri twebwe, ushoze umuntu wese, umusore, inkumi, umumama, umupapa, umwana, umuntu wese wahe kano karyo kumviriza kino iganiro, reka umureme mw'inyota Mwami, umuhe gufata, umuhe kongera gushinga umwanya mu buzima bwe bwo kwisonzesha, kugira ngo uduhe kunesha ibitunesha, uduhe kongera gukomeza ubusabane bwacu nawe. Urakoze Uhoraho, turagushimiye, izina ryawe nikomeze kubahwa ubu n'ibihe byose, mw'izina rya Yesu, amen. Naguma dufata umwanya muto dusengere abantu bafise ibibazo, abafise ingwara kanaka. Wizere ko Kristo ari wakiza, wizere ko Kristo ari wabohora, wizere ko Kristo ari wacinzira. Kadufata umwanya usenga, datamize turasengera abantu ko yadukurikirana Mwami. Tusenge Mwami umuntu wese afise ikibazo Mwami. Mwami waravuze Mwami ngo haze kuri abarushe n'abaremerewe Mwami, habarushe Mwami barujwe n'ibibazo, barushwe Mwami, barushwe n'amadeni, barushwe Mwami, barushwe Mwami no kubura ngene babaho Mwami. Turabasengeye mw'izina rya Yesu Kristo data. Ya Mana imwe yacinzira mu giyaga gitukura Mwami. Twasenze data mizo bacira inzira hatari inzira, ko waravuze ngo ni wowe nzira Mwami. Twasenze mw'izina rya Yesu Kristo Papa, ugenderere Mwami ariko baradukurikirana Mwami, bakubone nk'Imana Mwami, Mwami icinzira hatari inzira, Imana Mwami ibiyereka igihe Mwami cy'ubugaragwa Mwami. Nimba arashoboye kugaburira Mwami ubwoko bwawe bari mu bugaragwa Mwami, n'uyu muntu akarankurikirana Mwami arakeneye kukubona Mwami. Ndamusenge mw'izina rya Yesu Kristo, akubone mu magogo arimo, akubone mu babarire, akubone uko Mwami aho ari hose Mwami, n'ibyo arimo vyose Mwami. Urakoze atamize kumugiriye neza data. Ndakoresa n'umuntu wese karadukurikirana Mwami afise ikibazo c'ingwara Mwami, ndasenze data mwiza ahakoze ko hose Mwami yakira gukira mw'izina rya Yesu Kristo. Jambo riravuga Mwami ibishago ngo twakize ingwara Mwami. Ndasenze data mwiza aha bara hose Mwami yakira gukira mw'izina rya Yesu Kristo Mwami. Ari ingwara iri mu maraso, ndasenze data mwiza maraso yiwe Mwami yezwe mw'izina rya Yesu Kristo Mwami. Ari kuba munda Mwami, ari kuribwa uburibwa aribwo bwose Mwami, mu mutwe Mwami, umugongo Mwami, ndasenze ubwo buribwe bwose buhagarare mw'izina rya Yesu Kristo data. Twasenge umuntu wese karadukurikirana Mwami aho bara hose Mwami, umwami ingwara uko yitwa kose Mwami. Urakoze datamiza kumugendereye Mwami, urakoze datamiza kumukijije Mwami, urakoze datamiza kugiye kumva inaye Mwami, kuri Imana ikiza, kuri Imana ibohora, kuri Imana icinzira. Imiza tubisene tuvyizera. Amen, amen, amen. Turizere ko mwabanye natwe muri uno mwanya w'amasengesho, mwashoboye gutahura yuko nk'umukristo ukwiye gusenga kandi ukisonzesha. Rero ukaba ufise ikibazo wandike kuri nimero zacaho munsi,
ukaba ufise inahe utwandike, tumaze kuronka abantu benshi batwandikira badushingira inahe ivy'Imana yabakoreye. Turizera yuko nawe uza kutwandikira, kandi naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'aya mango, Imana ibane namwe. Amen.